Tega n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vy'imbonesha kure ni Hejuru TV. N'umwanya w'ayandi makuru agezweho kuri uyu mugoroba turi kuwa gatanu kw'itariki ya 10 kwezi kwa gatanu 2024. Tubazaniye inkuru irabana n'urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni mu kanya yose mugiye kuyikurikira. Na amakuru masha yose rero ntuze kuyacikwa kuri ivyo bivugwa na generale mu gipolisi c'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni ubu afungiye mu ibohero rikuru rya Gitega kabera hoze ari n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Amatariki hazosubira kuburanira yoba yamenyekanye ariko urwo rubanza rurasubira gukora ku bihangange bikomeye cane ntuze gucikwa. Jana kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Murabimenyereye ko tubategurira kandi tukabagezaho amakuru avugwa muri politike, agateka kazina muntu, ubutungane, ibivugwa mu kibano, bivugwa mu bisata bigiye bitandukanye bica ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru hamwe n'ibindi byinshi. Tubatohoreza dufashwe n'amasoko yacu dufise irya anino. Iyi ni Hejuru TV, nuze gucikwa turabahaye kazi aho muherereye hose. Bidahindutse urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni buzosubira gutangura kuwa 27 kwezi kwa gatanu 2024. Amakuru dukura mu butungane bw'u Burundi havuga ko bitegekanijwe General Alain Guillaume Bunyoni nabo basangiye dosiye bazosubira kuburana kuri iyo tariki ya 27 Rusama 2024 mu gice c'iyungururizo ca sentare Ntahinyuzwa. General Alain Guillaume Bunyoni tubibutse ko yaciriwe igihano cyo gufunga ubuzima bwose bwo no kunyagwa amatungo yiwe ku w'icenda Kigarama 2023. Bagenzi be barimwo Colonel Desire Uwamahoro na Colonel Destino Bapfumukeko, abandi rero bakaba barahawe ibihano bitandukanye. Muri Ruhuhuma 2024 General Alain Guillaume Bunyoni abagenzi we baronguruje mu gice ca kabiri ca sentare Ntahinyuzwa. Kuva ubwo bari bamaze n'imisi bishuza ngo bahabwe isango ryo kuburana. Ikibazo ca General Alain Guillaume Bunyoni nigihurizwa ko mu butegetsi bwa President Ndayishimiye. Hari bamwe nko mu nzego z'umugambwe iziperereza no mu butungane bahanura ko Bunyoni yorekurwa, abandi bakaba batinya rwose ivyo kurikira. Ariko we urubanza rwa mbere rukaba rwarabonetse rutateguwe neza ku buryo atavyemezo biboneka byigeze bitangwa ku vyaha Bunyoni na bagenzi we bagerejwe. Hamwe Bunyoni na bagenzi we bari barikurewe no gutanga umuco ku vyo yagerejwe. Ubundi rero ivyaha Bunyoni yokurikiranwa biriho kandi birakomeye cane, ariko ubutegetsi bwa Ndayishimiye ntibushaka kubikurekirana kubera ari ivyaha by'agahomerabonwe be n'ivyaha vy'ubusuma byaranze intwaro ya Perezida Nkurunziza. Babikurikiranye byo hitana n'abandi benshi mu butegetsi buri hubu bwa Varisito Ndayishimiye, ndetse akaba havugwamwo n'abandi benshi boba barasangiye amabi na Alain Guillaume Bunyoni. Ibande rero y'ivyaha yashizwe ko ubwa mbere Bunyoni atera ashirwa ko ikindi caha kijanye n'amatelefone bamusanganye mu minsi heze. Ikizwi co nuko urubanza rwa General Bunyoni cyo kimwe n'izindi manza za politike mu Burundi tari urubanza koko. Ingingo izofatwa izwi na President Ndayishimiye, ico ashaka ubu ayaragiteguye kandi nico kizoba. Bidasanzwe rero vyagaragaye ku munsi wo gusoma urubanza rwa General Bunyoni vyari ku itariki y'umunani Kigarama 2023. Cogeho batwara iperereza mu gisagara ca Bujumbura mu ntara za Ngozi na Muramvya bahabwa itegeko ryo kujana Igitega abanyororo basangiye dosiye na Bunyoni. Bujumbura rero akaba hari hasanzwe afungiwe umukuru w'umutumba mubona yitwa Melchiade Nduwimana be n'umupolisi yari mu bashoferi ba Alain Guillaume Bunyoni. Ingozi rero akaba hariyo Colonel Desire Uwamahoro. Hose abashingwa manza babo ntaco bamenyeshejwe n'imiryango yabo, nta na kimwe yari izi ngo bukaba bwaratekeye abavyumvise. Bamwe batangura kwibaza ko Desire Uwamahoro agiye kwicwa, ariko ubu ngo baracari. Abacamanza nabo rero bakaba barahagurutse cogiye bagiye gusoma urubanza Igitega, ore n'amatelefone yacana ko cane. Abacamanza rero barabazwa urwo bagiye guca inyishu yoba itarashimishije bamwe mu bakomeye
niho rero hatangwa n'itegeko ko abariko baraduga Igitega basubizwa inyuma. Abatwaye Mercade n'umushoferi wa Bunyoni bageze i Bugarama barakata bagaruka ku mpimba i Bujumbura kuko niho yari afungiwe. Hari inama rero idasanzwe yabaye, amasoko yacu tugejejeho ko hari haciye hakurikira inama yihuta idasanzwe. Bari mu nama rero baja mu mpari hagati y'abavuga ko abacamanza badashaka gufunga abantu batabona icaha baza kubashirako n'abandi bategetsi bo bavuga ko hamwe Bunyoni na bagenzi be bori ku rw'ibara ryo bariguye. Ku rundi ruhande rero rw'ababona ko Bunyoni ategerezwa kuguma mu nyororo aravuzwe cane General Jean Irakobuca na General Emmanuel Ndayiziga. Inyuma y'umutaga niho amategeko mashasha yasubira gutangwa. Abajejwe iperereza mu ntara basubira gutegekwa kudugana abanyorora Igitega. Abashingwamanza n'abaryango nta na kimwe bamenyeshejwe. Inyuma y'isaha 9 kwibohero rikuri Gitega barabara yose ico gihe hagiye harazibirwa, polisi barongerezwa. General Bunyoni rero ico gihe yasohowe muri kagasho yisangije hajanwa mu kibanza cabereyemwo imanza. Mukanya rero abandi banyororo baratabaza inkuru ibirakwiye hose ku rubanza rwa Bunyoni rugira rusomwe. Umukuru wa sentare nahinyuzwa rero ubwiwe Emmanuel Gateretse niwe yishikiye gusoma urubanza mu gihe atigeze arusasamwo, ariko amategeko nayo ntabibuza. General de Police Alain Bunyoni akaba yaragiriye icaha akaba yarahanishijwe n'igihano cyo gufunga ubuzima bwiwe bwose. Imvo itumye tutavuze ico yagirizwa nuko ari ivyaha bitari mu gitabo c'amategeko y'u Burundi. Yahanishijwe igihano cyo gufunga ubuzima bwiwe bwose no kunyagwa amatungo yose atandikishije muri sentare n'ihadabu imiliyoni zirenga 20. Ico gihe Colonel Desire Uwamahoro ni Colonel Destine Bapfumukengu na Kome Niyonsaba yahora ajerwe inyubako za Bunyoni bahawe umunyororo w'imyaka 15. Kuri umutumba mubone Mercade Nduwimana n'umwe bashoferi ba Bunyoni baciriwe gufungwa imyaka 3. Ubundi umupolisi yatwara imodoka yo gusuma mu rugo rwa Bunyoni yarejejwe. Abanyororo rero ntibahawe kopi y'urubanza, baberetse aho basinya gusa. Abaciriwe iminyoro rero baramenyeshejwe ko batemeye urubanza none ko bagiye kunguruza kandi barabikoze. Twanababwiye ko ugiye gusubira kuba ku itariki ya 27 kwezi kwa gatanu 2024. Ibyo umunsi rero byararangiye. Ibibazo rero byasigaye ari byinshi. Yamaze ya Bunyoni yari yavuze ko yifuza gusigura iyo yavanye byarangiye tigeze ahabwa umwanya wo kwisigura. Wa mupfumu rero yasaba ko bamuzanira bakagirizanya ingene yamutumye kwica Perezida Ndayishimiye. Bunyoni yarinze ahanwa batamuzanye. Vya binyoma Bunyoni Uwamahoro na Bapfumukeko biyemerera ko bahoze bashira mu matelefone bakabeshera abantu naco ico gihe byafashije nabo rero babikoreshejwe ko uko bahoze bavyambika abandi. Ni inkuru rero zobandanya kubategurira kandi tukanabagezaho uko urwo rubanza rwose ruzogenda zovugirwamwo byose muzobikurikira kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Yandi makuru hagezweho muri uyu mugoroba, ishiramwe rukomwe ryishinze kurwanya igiturire isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu risaba umukuru w'igihugu guhasha abantu bo mu nzego z'igihugu barya ibiturire. Gabriel Rufyiri harirongoye akaba bishikirije nyuma yaho mu nama y'abakorera mu gisata c'ikawa yabaye mu ndwi iheze hagaragaye ko habaye ubunyonyezi muri ico gisata. Gabriel Rufyiri rero akaba tangazwa n'ingene umukuru w'igihugu yamasemerera ariko ntihagire igihinduka. Namwishirahamwe ryishinzwe kurwanya ikimenyane na kamwana wa mama mu Burundi ni Falcon F bamagarira leta guhagurukira igiturire no guhangana n'ibibazo bituruka kwihindagurika ry'ibihe. Asigura ko biri mu bisubiza inyuma ubutunzi, ryibaza ko kutarangura neza amabanga indongozi zashinzwe mu gihugu nako gusongera isibe. Gerard Hakizimana arirongoye kabasanga kandi kutagira ibidandazwa byinshi bishobora kwinjiza amafaranga mvamakungu biri mu bituma ubutunzi buguma bugabanuka mu miryango y'abarundi no mu gihugu. Akabasaba leta rero gufata ingingo zikomeye kugira ngo ibidandazwa byankenerwa bishobore kwinjira bidatanze ikori ry'umurengera bifashe abanyagihugu kubaho.
tubagezeho kandi iyi nkuru ari nayo tugiye guhereza ko nuko mugangarana kuvuga ko Burundi bwace mu bihe bigoye by'intambara n'ibihano ariko ko nta kibazo nk'ibura ry'igitoro canke ifaranga ry'igihugu rita agaciro bwagize nk'ubu urirongo yaragasigura ko byatumwe n'ubwo kiriya gihe ata abantu bashaka gutunga byihuta ata abategetsi baja mu rudandazwa canke ngo isoko ry'ibintu ryiharizwe n'umuntu umwe aroyizi barica ko akabashimangira ko ico gihe ibiciro bitaduga kuko hariho n'igitoro c'intega bizoza mwe banki nkuru y'igihugu BRB ngo hariyo ingwati y'inzahabu warongoye aranaka rero basigura ko izo ngwati zatuma amafaranga y'igihugu agumana agaciro kongera ko amafaranga mvamakungu ava mu biterwa njabukamazi yaja mu kigega ca leta ariko ubu atawumenya iyo aca ajanwa abona rero ko icihutirwa ari uguheba ibyabaye mwaka 2015 hanyuma abanyepolitike n'amashirahamwe yose ahungiye hanze y'igihugu agaruke ari agasigura ko imfashanyo y'amashirahamwe yaronka kera aca muri BRB ariko ubu akorera hanze umugambwe Parena bemeza ko kubona igihugu kiri mu ngorane z'ubutunzi muri kino gihe bidutangaje bibaza ko rero abatwara batategekanije imigambi irashe yotuma haboneka amafaranga mvamakungu ubwazino nimubona urongoye akabavuga rero ko umuntu agiye ku isoko agenda yiteguye adatwaye amafaranga atwara ibindi bintu kugira bamuhe ibyo akeneye kubw'ivyo saba ko baha ibiganiro by'ubutunzi hamwe na politike kugira bigire hamwe umuti w'ivyo bibazo bihanze igihugu na haduhereje amakuru yacu twabateguriye muri uyu mwanya sabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tugiye kubagezaho hari inkuru rero iri kuvugwa igisasu coba caturitse i Bujumbura cakurikiwe rero n'ayandi masasu yumvikanye niyo mu kanya gato mugiye gukurikira ntimuze gucikwa.